ndabahaye ikaze muri aya makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa gatatu ni kwigenekerezo rya 16 ndamukiza umwaka wa 2025 mu gatondo hitezwe yuko hazogwa imvura mu ntara zitari nke zigize igihugu cacu kiretse Igitega hitezweyo ikirere kizoba kirimo ibicu vyinshi ahasigaye hakazokwa kayizuba ririmo n'ibicu bike bike ahazoba hakanye gusumba handi azoba ari mu ntara ya Gitega aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri degre Celsius 13 ku muhingamo hitezwe ko hazogwa imvura hose mu gihugu cacu imituragaro nayo ikazokumvikana mu Cibitoke Ibubanza Ibujumbura mu Ruyigi mu Cankuzo Imuyinga hamwe n'Ikarusi muri zo ntara hazongera hacemwo n'ibihe vy'izuba azoba hashushe gusumba handi azoba ari mu ntara ya Cibitoke aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri degre Celsius 27 ejo mu gatondo hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga ku munota umwe rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga ku minota 3 z'umugoroba nuko rero ni hano makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa gatatu agaruki mwakoze mwese kuyakurikira naho ubutaha